Yes, abakunzi b'Amayagwa TV, abakunzi b'ibiganiro vyacu. No munsi je nashimye yuko nishikira kuri kamera. Mari maze sinovuga ngo nige kinini cyangwa igihe gito, ariko rero jewe ari ibintu byambabaje gose. Ari bibabaza gose mu muziki w'indundi. Je musanze ndavyutse ngaha. Rero ari ibintu tudashima kugumiza mu mutima bibabaza gose. No munsi rero nje kuvuga kwa Mr. Wesho, Mr. Champagne, Mr. Sheri Coco, Mr. Bakwache yako. Bo uno munsi rero nshaka kuvuga ni kuri album ya Mr. Champagne. Mr. Champagne rero umuririmbyi w'umurundi, ariko arabikora neza, urumva kuma platform yose yiwe arabikora neza bigashimye. Rero aheruka gusohora ikintu tugomba tuguvuge ko ni album yiwe yitwa Confirmation. Rero ni album rero imeze neza, afite indirimbo ziryoshe zivanze, harimo z'igiswahili, harimo z'ikirundi, indirimbo 11. Ariko muri izo ndirimbo 11 ntiziko zifunctiona neza. Muri izo ndirimbo 11 imwe yitwa Sheri Coco irafite clip isa neza gose. Ariko rero ikintu gihari ni kibazo cy'ama views niko ziraduga uko byari bikwiye kumera. Sinzi ikibazo dufise, eske abarundi dufise ikibazo kihe? Dufise ikibazo kihe mu muziki ndundi? Ni buke ya limiter. Baratubabarira gose, turi kwibarabara. Rero turi kwibarabara, abantu baravuga, imodoka zikavuga, nimba ari kuvuga nyene zikarengana. Rero mze muratubabarira gose. Ariko rero shaka kuvuga ku kintu cy'ama views. Mr. Champagne indirimbo ziwe afite indirimbo 11 aheruka gusohora. Rero muri izo ndirimbo 11 aheruka gusohora arimwo kandi ababwire nkeya cyane ndazivuge zose ukuntu zimeze. Ariyo yitwa Sheri Coco, ariyo yitwa Tatizo nini. Ariko Sheri Coco irafise ama image asa neza, iri mu kirundi, iraryoshe. Baravuga yuko Mr. Champagne kirundi nta cyatsi, ariko genda murabe je murambwira kubera ikirundi kirimo. Je nabonye naje ko arakindusha mu bisanzwe. Mr. Champagne n'umuririmbyi w'umurundi. Ariyo indi ndirimbo yitwa Tatizo nini, urumva? Iyo ni featuring Mukombozi. Akaba ari indi ndirimbo yitwa Mama Empoli. Mr. Champagne rero ni atari kwe Mama Empoli. ni ruzatari kwe. Akaba ari indi ndirimbo yitwa Wewe. Izo zose ziri muri album imwe yitwa Confirmation. Tuko ndababwira ni album Confirmation tuko turavugiramo. Bo akaba n'indi yitwa nani. Akaba n'indi yitwa Mutima. Iyo rero ni featuring na Kigingi umenyereye. Kigingi yagira ibintu by'amakomedi, Kigingi atwenza abantu. Mbo agasazi nawe karangora. Akaba n'indi yitwa Balola. Akaba n'indi yitwa kirananye no gusoma, yitwa Maria. Akaba n'indi yitwa Kuyanipe na mie basi. Ndirimbo ziwe zirimo amakode Kuyanipe na mie basi. Ariko byinshi ushaka kumenya byose genda kuri wandike Mr. Champagne kuri YouTube, urabe iyo album iyo yose, urabe Sheri Coco, urabe Maria, urabe n'izindi, urumva? Hama eske je kibazo namanibaza, tugende buke abafans b'umuziki ndundi, turarira tugakoma amaruru ngo abarundi bariko baraduha imiziki iryoshe. Ndabatuye genda murabe iyo album ya Mr. Champagne Confirmation. Indirimbo zayo ziraryoshe, ariko zibuze support, zibuze views ziracari hasi. Turashaka yuko views ziduga, views zigera ku rwego rukuru, kugira natwe umuziki wacu tuteze imbere. Abantu bo hanze bazoza guteza imbere umuziki wacu, ahubwo ni twebwe nyene abarundi tuzoshira hejuru, tuhereza abanyamahanga, tu transfer ahandi, kugira umuririmbyi wacu. Birafata uburyo bwinshi gusohora indirimbo, gusohora clip,
ni uburyo bwinshi. Rero turashaka izo ndirimbo kugira tumuhe ingufu, izo ndirimbo kugira zishobore kuduga views, turashaka yuko tuziraba views ziduge, ashobore kuduha amaklipe asa neza. Murabizi ko klipe atari umucezo, klipe sugufina, turashaka yuko klipe zisa neza. Rero ndabatumiye yuko tujya kuri YouTube kuri Mr Champagne, turaba video yiwe ayo izo ndirimbo ziwe, iyo album yiwe tuyirabe, views ziduge. Niba ari ikibazo mufise mwandike muri commentaire, sinzi ko ari ikibazo cy'amamega. Cyari baza yuko ni bouquet ya nibaza ko ari bouquet ya limitere y'igihumbi ya Facebook na WhatsApp. Cyane abantu babarukira link ngo jewe naronse umuntu ampartage dushobora kujya kuri YouTube. Byo sivyo, amamega arazimbutse, tugura amamega, tugire share ibintu by'abarundi, dukunda imiziki yacu, dukunda umuziki wa Mr Champagne. Mr Champagne murimvyi mwiza, akunda Burundi, ahagiye hose avuga Burundi neza. Rero turabatumiriye, yari vivye kuri kamera, plutôt yari vivye kuri micro, vivye la familia niko banyita. Yari Amayagwa TV, ndabatumiye mwese mufyonde sabone kuri Amayagwa TV. Muguma muduteza imbere kandi ndabasezeye mvuga ni umwaka mwiza mwese.